mucumva ino nkuru mwavyumvise gute mwebwe? Je navuze ko atari gutangara gusa, naciye nihutira kuraba ico budget yo muri uno mwaka turi mu ushira wa 2026 tuvuga. Ugiye kuraba nifashije kandi ibiharuro nashoboye kubona, ajya mahera bavuga bashoye muri Tanzania ni miliyoni 115 z'amadolari. Uyashize mu marundi nibaza ko ari hafi imiliyaridi amajana 8. Aho ni muri trimestre imwe, donc mu mezi atatu yo muri trimestre ya gatatu, mu kwa mbere gushika mu kwa gatatu kuno mwaka. Umuntu agaca yiyumvira, ndiko ndagira cyo no kwita projection en perspective, mbega igihe gushora izo mari byobandanya kuri uwo murindi, no kuvuga Uburundi bwoshora hafi imiliyoni amajana 460 ko ufata ico giharuro kagwiza na 4 ku mwaka. Ibiharuro turiko turavuga no munsi ni byari byo kuri trimestre imwe mu gice c'amezi atatu, donc bicubigwiza na 4 ucusanga ari imiliyaridi 300 n'amajana 200 amafaranga y'amarundi. Ayo n'amahera asumba kure niyo cangaruka kuri cha kibazo umenga ni professeur Erika aravuga kijanye na equité sociale canke justice sociale. Uciye uja kuraba rero muri budget y'uno mwaka 2025 turiko rakoreshwa, amahera ico bugwita dépenses d'investissement azoja mu bisata nyamukuru bituma ubuzima bubandanya ku bantu bose, agera ku miliyaridi 200 n'amajana 5. No kuvuga amahera igihe izo mari zobandanya zishorwa kuri uwo murindi, byo kwerekana yuko amahera asoka hanze aruta kure ni amahera akoreshwa mu gihugu. Twibukanye yuko ayo mahera namwe aja hehe? Mu gisata c'uburimyi, mu gisata uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, indero, inyubako n'ibindi. Rero gacubona umenga hariho logique de claire de fuite de capital, d'exportation de capitaux au détriment mu gihe baba ayo mbare biri kubera ngo guzigura muganuza kuvyumvikana amahera arikatwagwa cyane hanze gusumba ko n'amahera make ahari yokoreshwa kugira ngo asahirize mu kigega cy'igihugu cyane biteho ibintu umurundi asanzwe akeneye. Uno munsi tutabeshanye, umuntu ari yumvira ibi tumvise no shiramwe Itracom rikora bya fomi byo kugwiza byo gukora umwimbo no kugurisha, ariko turazi kandi nuko uno munsi mu gihugu ikibazo c'ifumbire camyeho kandi kimeze nk'akiye k'ibitoro. Bimaze imyaka twumva abarimyi haba hirya no hino Bubanza, abarimyi y'umuceri wo mu Cibitoki, abarimyi bibindi biterwa bitandukanye bavuga ati nyabona ntitwigera turonka amakomando yacu, turatanga amahera ntituzofe tubonye iyo fumbire ya fomi. Mbega ubigiye muri Tanzania ntigiye kuboneka. Umuntu ari yumvira umwigisha canke umunyeshuri ariko arasanga aronka ko ndabiharuro umenga mu gisata c'indero bayihaye 13% gusa. Mumve kandi yuko ayo mahera gihe yobandanya igenda kuri uwo murindi asumba kure niyo amahera leta iriko irashira mu bisata nyamukuru bisanzwe bifasha ubuzima kubandanya. Ikintu uvuga ico ni kimwe. Ca kabiri sinogiteba ko cyane babajije la source de ces fonds, origine ayo mahera mbega vahe. Uno munsi kumenga mu Burundi tske tubona abagwiza tunga bakaruhariwe mu kanya gato cyane. Aha rero hariho umuntu acaye bazibazo kubera iki no munsi ubona hariho aba milliardaire bapfuka menga kundwi canke kwezi ku kwezi bavahe. Aya ni amahera agenda nyuruzwa akava mu kiga ca leta akitirirwa abagwiza tunga, hariho kumbure izindi ngufu za politike ziri inyuma zishikira ivyo ikisino giteba ko neza ko Nderimana yagisiguye neza. Ica gatatu kandi naco kihambaye nibaza ko abari ngatwo kuyumvira ko tukanoganza ni ikintu gituma mbega gituma abanyamitahe badahurumbira Uburundi. Ni kubera iki abanyamitahe bandi hirya no hino ku isi badahurumbira, aho ukabona n'abarundi ubwabo bariko bahitamwo gushora imari zabo mu makungu. Nuko hariho professeur yabivuze un environnement canke climat des affaires idapermeta canke idatuma umuntu yumva yuko aremye mu mutima yuko imari ziwe yashoye mu Burundi zizoshobora kugira akamaro. Urumva n'abari mu gihugu bakomeye bafise inguvu bariko biyumvira gushora hanze, batubwiye muri Tanzania, batubwiye muri Guinea Equatoriale n'ahandi. Aha ni twavuze ivy'amazu agenda kugwa hirya no hino muri Afrika y'Epfo, muri Kenya, muri Tanzania n'ahandi. Igihe twumva bari muri iyo logique, wobwira gute umunyamahanga canke n'undi murundi bafise ubwo buryo kubiba kuri iyo si? Donc bisigura yuko hariho barabona neza yuko
isi y'u Burundi canke l'environnement des affaires burundais n'est pas propice, ntiri favorable yuko umuntu azana imitahe yiwe. Ndabahaye akarorero gatoyi, turabanyuma muri Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'imitahe, ico bita investissement direct étranger ziza mu gihugu. Uburundi mu gihe biharuro ubenga vyo mu ntango y'uno mwaka vyari ku miliyaridi 35, igihe nk'igihugu kenshi bakunda kugereranya twita ko tunganya vyinshi nk'u Rwanda bari ku miliyoni 523. Urumva ni ugwijije hafi incuro zirenga 15. Murumva ko turi nyuma cyane. Ni ukuvuga nta cyizere kihari yuko kuzana imitahe mu gihugu bituma iyo mitahe yawe ishobora kuzana akarusho ukabandanya ufasha mu gutera igihugu, ahubwo n'abandi mu gihugu bahitamo kuyatwara hanze kuko bafise impamvu canke hari ico bazi gituma bidakunda. Impamvu ni nyinshi murabizi, ivya politika n'umutekano sinobigaruka ko byinshi, environnement macroéconomique professeur yabisiguye, le cadre réglementaire juridique murazi naho niko bimeze, nuko igihugu cacu kizwe nk'itorohereza abikorera ivyabo. Ico bita Africa CEO Forum mu mwaka w'ejo bafashe ko Uburundi ari igihugu kitorohereza na gato abanyamitahe gukorera mu gihugu. Aho simvuze ivyama infrastructure afasha n'abandi. Icanyuma nohereza ko ni umuntu yo kwiyumvira mu gihe ibintu nk'ibiriko biraba, mbega n'ubutumwa ubwahe leta ndayishimira ikiraha abanyamitahe baba b'abarundi cyangwa abanyamahanga, bababwiye iki mu ijambo rimwe mu kubona yuko amahera angana imiliyoni 115 mu trimestre imwe ashobora gushorwa hanze. Mu ijambo rimwe babwiye ati aha hantu si ahantu hizewe, si ahantu ho gukorera, ahubwo uwuyafise wese natware hirya natware hanze kuko aho iwacu ntibimeze neza. Niko rero niko kamabate bigaca bigaruka kuri ca kibazo professeur yavuga ca paradoxe. D'un côté canke mu ruhande rumwe tubona imitahe hari mu gihugu, imitahe privé y'abantu isohoka hanze, ku rundi ruhande ukabona leta yamitera kamo abagwiza tunga bo hanze. Bravye amanama yateguwe, hari nibaza ko inama rukokoma yanyuma yabaye kwa Kigarama mu mwaka uheze, imwe bita table ronde des investisseurs, bavuga ngo nimuzane imitahe, ariko ntibitangaje yuko bajya baje bose bagize ico no kwita de vague promesse, baremeye batemeye, bavuga ati tugiye kubyiga tugiye kubiraba, mugabo en terme clair iyo atagiharuro gisohotse kiza kirangiza iyo nama ari table ronde, mu bisanzwe abari esheki bavyananiwe ntaco babashitseko. Rero bizobandanya bigorana yuko Burundi bukwega imitahe y'abarundi canke y'abanyamahanga kuza gukorera mu gihugu mu gihe n'abarundi ubwo nyene ubwabo bahitamo kuyashora hanze. Kamendageza ngaho murakoze. Ego koze Landry, professeur neza ko mwaduhiguriye. Sorry, no gato inagomba kugira ico nongereza ko gato, ifko n'umwanya wo guha abarundi umuco kubijanye n'amakapito fuite de capitaux zija hanze ari amafaranga y'igihugu kandi agatwagwa nabo jejwe kuyakingira. Nagomba ndabereke gato, murabona nk'igisata c'ikawa twese twakuze tuzi yuko niyo exportation ya ikawa tugurisha mu mahanga nizana amafaranga y'agaciro Uburundi bwikorako muri ibi nabiriya mu iterambere n'ibindi. Ico gisata caciye gishigwa mu biro by'umukuru w'igihugu, nkuko umengo ministere catwagwamwo ntabyo yari ishoboye, bagishizeyo kubera iki? Kubera niho hari amafaranga. Ayo mafaranga rero ivy'ikawa murabizi ubu biracumbagira kuko ayinjiye yose aciye mu ikawa. Amasiha twashize imbere arasama agatwara. Ica kabiri, muribuke ejo bundi ku rugomero rwa Mpanda, umukuru w'igihugu aja kuharaba agasanga bariko bakora utuntu twiyondoyondo, ibintu byose deficit miliyaridi 54, arakoma induru ntaca atavuza, ararira arabogora arahogora ati ubu nyene ngiye gukora umugwi d'enquête, amafaranga tumenye yo yagiye, abayatwaye bafatwe bahanwe. Imvugo yabaye ingiro, aragira uwo mugwi d'enquête. Bakidemara gusa enquête zitanguye, bamaze nk'indwi imwe zibiri baragaruka baraba bloqué, babaye bloqué kubera iki? Basanze ayo mafaranga
miliyoni zirenga miliyari zirenga 35 niwe yazitwaye akiri umukuru w'umugambwe. Urumva baraza baramwereka bati raba aho ibintu bigeze, utaduhaye uruhusha ntitubona ingene tuzotira conclusion yuko ari we uri umusuma wa mbere. Yaciye ategeka ko dossier bayubika, kandi muzi amaborogo yakoze kuri ajya amafaranga. Niturondere rero kure uyo mugabo yitwa ngo umukuru w'igihugu no munsi nazane amatungo y'igihugu ariko arasehera hanze, abarundi bakaba bacumukuye bakenya urunuka bimwe bitari bwabeho kuva isi ibaho. Nimuronderere kure, nta nico gituma atawufungwa ngo yononye ibi kuko niwe aba yabitwaye. Gusa iyo wivye ukamuhako ntaco bakugira. Nico gituma bose ubona i Burundi bakaka uriba nta ugukurikirana. Igikuru gusa nuko umukuru w'igihugu aronka pari yiwe. Donc rero ibyo kuja muri kabagende ngo ibiki nibiki, amafaranga y'igihugu turaza hari umukuru w'igihugu niwe yatwaye, afisa abo basangira bamukingiye ikibaba, donc abo ba commissionnaire, afisa abo ba homme d'affaires bemera kumukorera. Uyu kingiye ikibaba umusuma nawe uri umusuma mu bandi. Ego Emmanuel Ndereyimana, ivyo muvuga mubabare ndabakiremwe, ivyo muvuga mubivuga mufise ivyemezo amakuru y'ukwizera canke nivyo mwiyumvira ko vyo babigenda uko? Nta muntu yo kuyumvira ibintu nk'ivyo gutyo. Irya CNDD dubona ibikoregwayo abo bose bamworohereza kuyatwara n'abantu twakoranye mu mugambwe. Iyo byabarotse baraturika bakavuga ibiriko biraba. Nta kintu rero kibaho kiri au hasard. Nk'uwo uti ni ibintu noba ndiko ndiyumvira, bisigura ko noba nibesha ubwo ya mafaranga tuvuga ngo umukuru w'igihugu yaribye ngaya arunze hajya ahantu. Hari aho mutwereka mu Burundi? Ntaho. Amafaranga bariko barayinvestisa hanze. Ibisata byose by'amafaranga murazi ko bace babishira muri Presidence de la République, babishizeyo kubera iki? Bayiba atacamira. Nuko rero nico gituma ni amatora ageze bategerezwa kwikingira bibaho mu bijanye n'amategeko, n'abazoyatora nk'ubu baraye bakoze 100%. Ni ibintu byo gukingira ivyo biba, nta kindi. Mwumva rero twashize imbere amasiha, harageze ko abarundi tureke kuraba imboyongo twitoza utunyoni. Harageze ko duhaguruka dusubizwe ivy'igihugu. Iyo turiko turabivuga gutya, si byacu, si bya Emmanuel Ndereyimana, ni ivy'igihugu, ni vyawe umugisha makuru, ni vy'umwana akivuka, ni vy'abari mu gihugu bacumukuye bagenda n'amaguru ijoro n'umurango. Igihugu kitagira n'iritiro rimwe ry'ipeteroli, kuko nayo bakoresheje igitoro bakoresheje mu matora ejo bundi. Mushobora kuvuga muti amatora yarabaye, imiduga yaragenze, matwa dusumira stock y'abanyafrika du Sud bariko barastoka i Burundi mu gutegura ibitero bazokora muri Kongo ngo bigarurire aho M23 yatwaye. Igitoro bamaze gustoka i Burundi nico babaye barakoresha mu vy'amatora. None mwibaza ko ari ibintu twemvanta? No, ni ibintu biraho biri clair. Donc rero abarundi twikubita gashi tusubiza ibintu ku murongo, kuko abo twita ngo twashize imbere cyangwa abamategeko bikoreye bonyene yashize imbere, murabona ko batumereye nabi. Mutwemereye Emmanuel Ndereyimana, ngira turaza kubongera ijambo mu kucokogwa. Ngira duhe akanya Alice abanze abaza abandi batumire, hanyuma duhe n'ijambo mu kanya ngira muba muri kazano abari ku murongo kugira ngo tuze kubaha ijambo. Alice, mwari mufise ikibazo ku bandi batumire babiri? Ego ikibazo mugabo twibutse abari kwatwumviza ko bikazanura mu kanya gatoya, inyuma batumire bahejeje kwishura aka kabazo baca babikazanura baramasaba amajambo abifuza kugira ico babajije canke ico bashikirije. Akabazo nagira mbaze Professeur Ndenzako, mwasobanuye neza ico mwise paradoxe, ibi byo gutwara ubutunzi hanze
ko yoba ari amatungo ariko aribwa canke yoba ari strategy y'ubutegetsi ariko uno munsi umuntu aravye amafaranga yakoreshejwe n'ibiriko bibera mu gihugu nivyo mwavuze muri paradox hari indi paradox habuze ibintu byose vyankenerwa igitoro sukari ishirahamwe ryari risanzwe rikora neza Braludi ntigifise vyango hari ibintu vyinshi abanyagihugu bakeneye bibuze mu gihugu bituma n'ubuzima buzimba igikunze kuvugwa nuko ngo habuze amafaranga y'agaciro harabuze amadevize umuntu akaca yumva amafaranga nkayo ariko atwagwa hanze avuye mu gihugu ni ukuvuga ngo si amafaranga abuze ahubwo yakoreshejwe mu bindi ivyo mwebwe mubiha insiguro nyabaki ko igihugu gifata amafaranga nk'ayo ari mu gihugu kayatwara hanze kandi igihugu kibikeneye abanyagihugu bariko baramererwa nabi ibintu byose byazimvye Bon, Nishure, ego oui, en fait, ibi si bishasha nuko gusa vyamenyekanye mugo si bishasha. Ufashe ama estimation les bantu bagize sur la fuite des capitaux sur toute période sur 3 périodes et utilisant des méthodes différentes depuis 72 jusqu'à récemment. Les gens qui ont fait l'estimation sur les fuites de capitaux, ils estiment entre 3 et 6 milliards. J'ai fait la moyenne sur toute la période en utilisant des politiques, plutôt ce qu'on appelle les périodes imbriquées. On a 70 à 85, on dit 85 à 2013, 2013 à 2018. Donc forcément, il y a des doubles comptages. Donc c'est un système d'années imbriquées. Mais en faisant le calcul, on tombe sur une moyenne de 122 millions de dollars par an de moyenne, ce qui est à peu près, à ma franga, 115 millions, c'est à peu près au même montant. Donc si tu prends la moyenne des capital flight, donc des vues de capitaux depuis 70, la différence, c'est il y a un paradis fiscal, il y a un Tanzanie, il débat donc la question n'est pas nouvelle. Oui, au moins intervenir quand on va être très informé, ce que je ne suis pas moi. Donc j'ai pour avoir une approche d'économie politique et de politique économique. Niyo ugiye kwa muganga agasanga uwaye ikintu cya mbere agira ntakwakize gituma ibyo wagize kugira ngo ugware mugabe iyo ugiye nk'imuhira barashobora kuba ati wowe ugwaye niwe wigwaza kuko umunywa inzoga cyangwa umugira iki. Donc on va dans les détails sur la cause. Uyu mu intervenant wa mbere rero je remercie parce qu'il nous informe sur les causes. Je suis plus sur la partie thérapeutique pour utiliser un langage médical. Donc je m'occupe plus de la partie thérapeutique. Le malade est déjà là et je connais les causes plus ou moins. On peut les chercher. Disons, je ne les connais pas, je vois les symptômes. Donc, je suis sur la partie thérapeutique un peu. Et si je vais sur la partie... Donc le paradoxe, vous c'est l'économie dans des situations qui exigent depuis peut-être que les plus jeunes nous existons, où la situation est particulièrement grave. Hanyuma, dans le rythme d'enrichissement, il aboneka gusumba les autres années, certainement. Alors, ikintu mbona au-delà de ça, il y a des problèmes imwe mu zindi nyinshi kandi iterwa n'izindi nyinshi. En période d'inflation, nk'iyo dufise, personne ne viendrait investir, y compris nous-mêmes. Bon, kuko investissement zose urashobora kugurana amahera muri Canada ukaza kubaka inzu i Burundi. Iyo si capital flight, c'est un flux normal. Donc les gens peuvent amener même des capitaux empruntés kuko investir, c'est souvent utiliser l'argent des autres. Mugabo ntushobora kuza kugira une production où la demande n'existe pas parce que l'inflation tend vers l'infini. Que ce soit l'étranger qu'on cherche croise, que ce soit nous-mêmes. Donc, indépendamment, il y a un problème qui est réel, que je ne néglige pas, mais qui est le résultat des politiques aussi qui sont en cours. Aussi longtemps que la Banque centrale, les choses ne feront que s'empirer.
Maintenant, il y a une tendance à tout mettre à la présidence. N'a pas égé un programme actif du marché du travail dans les autres pays. Donc, j'ai mis présidence, on voyait un budget infini, une structure pérenne, qui fait quoi en fait, qui crée des emplois nous appelons des emplois de sous-emploi. Ou fait, un ingénieur électricien qui a korora inkwavu, agacangaje abajuriste bane bamufasha kuzorora, wacuvuga ngo wakireye 5 emploi, hama ugacuza gutanga prix ukavuga ko ibintu bigenda neza. Ça c'est une autre, c'est pas ça qu'on cherche en termes économiques. Mugabo, je ne dis pas que c'est pas utile, je dis que c'est un second best, ou quelque chose qui peut temporairement alléger certaines choses. Mugabo, un ingénieur agiye ko kugira inkwavu agashadana n'abandi bajuriste n'abandi ba médecins n'abaki bakaja korora, je ne sais pas, bakaronka bagasurviva. Tu peux pas dire que tu vas créer des emplois. Donc la tendance de tout centraliser, ikindi cya kabiri ni la tendance yo guhakaza abantu b'inshuti. Uravye abo bantu bose usanga bafana ikintu gike etc. C'est-à-dire que la capacité de sanction n'existe pas tant que le système est peuplé de parents ou d'amis. On ne peut pas sanctionner le mien parce que après je vais sanctionner le tien. Donc il y a un système, mais c'est un système qui na l'origine yizi fuite. La personne qui a pris 48 millions, ça c'est le président qui a dit, c'est pas moi. Bon, il circule. Il peut aller investir ailleurs, etc. Avec 48 millions, c'est beaucoup d'argent, de dollars. Mugabo, uravye la personne, ukarabica fana na X, je ne vais pas y arriver. Mugabo, je kubitora, usanga atari umuntu divers comme moi, ou comme beaucoup d'autres ngaha. Ce sont des gens qui ont des connotations dans le parti, tout ça. Donc la capacité de sanctionner n'existe pas. Les fuites, c'est massives. Maintenant, la personne qui a investi en Tanzanie, à la limite, s'il peut produire des engrais moins chers qu'en les produisant au Burundi, pourquoi aujourd'hui, Fomine ne peut pas produire au Burundi, il n'y a pas de devise, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de etc. Donc la question, c'est l'origine. Mugabe, qu'on a produit là-bas, c'est ce que j'ai dit en termes de choix stratégiques. Aujourd'hui, la capacité les gens ne développent pas la capacité de produire dans le pays. Nous, ils investir ça, donc c'est un, on appelle ça, c'est un dilemme doublé d'un paradoxe. Yuko, le patriote qui a volé l'argent, il ne peut pas produire. Pourquoi la brasserie ne produit pas? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas produire? Donc, il cercle vicieux, ou bien dans le cadre des recommandations, je pense que c'est ça qu'il faut, et que les gens puissent écouter. Uvuze quelque chose, ntibavuye ngo urumansi w'igihugu ngwangiho namwe ntagwanya igihugu. Kwanga umuntu atwara si ukuvuga ko wanga igihugu, bitubwiza gukundana. Ashaka kwanga umuntu, abantu bose ntibakundana. Cyangwa ukavuga uti utwara nabi cyangwa ntacyo avuga ngo je ndi igihugu ngo ko wandutse watutse n'igihugu watutse no mu ibyo twageze kubigira. Ugora na mustanteri ukamubwira uti wewe je wari ibintu wavuga ntibyari byo etc. Agashaka ngo watutse n'uwantumye ngo no Professeur Ndenzako mutwemereye ngira impanuro canke icyokorwa ngira mwo kibangira kugira ngo tukize kuza mu mwanya wacu, mutwemereye Alice yobaza akabazo Landry hanyuma tukaca twakira abafise ibibazo benshi bagomba kubabaza cyayi kubunganira. Pardon mvuga cyane rimwe kubera ndavuga kenshi urumva hariho na deformation professionnelle urumva ndamenye kuvuga nka vamidi yose ni jenyene. Nta kibazo birumvikana kuko muriko muratanga insiguro, gusa mutwemereye ivyo ivy'impanuro ko mubibona n'icyokorwa kiraza kuza mu gice cya gatatu ari naco cyanyuma. Mutwemerere murampagarika ninarandira cyane sinamujene pas du tout. Murakoze cyane. Murakoze, reka duhe Landry n'interetse akabazo ni kakandi. Haravugwa cyane ko atamadovize mu gihugu ariho kandi harakenye ibintu bikomeye, igitoro kimaze imyaka 3 cyarabuze, hariho n'ibindi bintu byankenerwa bya misi yose bibuze binatuma ibiciro biguma biduga, umunyagihugu akabaho nabi cyane. Uno munsi twumva ngo hari amamiliyoni amajana y'amafaranga y'agaciro ajanywe muri Tanzania gukora imigambi avuye mu Burundi. Ivyo mwebwe ntimwumva ko harimo ikibazo mu gihe ayo mafaranga yaba mu Burundi ariko ntafashe kugira ngo ivyo byankenerwa mu Burundi biboneke? Yego cyane, agahatse ko karimo Isa namwese mutwumbiza kuko ni bya bihushane canke ibyo bamwe bandi bagiye bita
paradoxe canke contradiction aho ku ruhande rumwe wumva bavuga ngo nta mahera hari ibintu byose birabuze ntidufise amahera y'agaciro yo kuzana ivyankenerwa kugira ngo abarundi babeho ubwo mu rundi ruhande ukumva abantu bafise amahera arengeye ivyiyumviro vy'umuntu bafise amahera amamiliyoni n'amamiliyardi y'amadolari bayatwara hanze rero ucubona yuko ahanini bigaruka kuri ico leta uno munsi yahisemo leta jembo rumenga irakina umukino wo kubesha no kuzubaza no gusamaza abantu bakabandanya bavuga ibintu berekana ingorane bazishira mu bandi kandi ingorane ziri muri bo nyene hari ico no kwita incapacité de maîtrise des questions de gouvernance zituma haba ivyo bintu byo kwivuguta canke byo kubesha mu ruhande rumwe ukumva amahera guma anyuruza ayandi asohoka hanze ubwo mu rundi ruhande ugasanga hari abantu bariko baratunga ku rugero rudasanzwe rero ntavuze menshi novuga nti hariho ukuntu umuntu yibaza ikibazo yuko mbega abari mu mabanga barazi ko bahamagariwe gutunganishiriza abantu no kubahiriza muri vyose bakabaha ivyankenerwa bakeneye kugira ngo bashobore kubaho canke bari muri bigiye bibanza kugira ngo bifate neza batunge n'imiryango yabo n'inshuti zabo nabo basangiye ivyumviro vya politike aho rero niho nibaza ko abarundi bakwiye gukanura bakareka kubandanya bazerize canke bibaza yuko leta ihari n'umunsi hari kugira ngo ibatunganishirize ahubwo sinzi harabona ko menga nta kuba ntibanezwe umuganga umurimyi umusirikare n'uwundi muntu muto muto ahubwo hariho akagwi k'abantu baraje ishinga no gutunga kandi gutunga cane hama ikizoshikira umurundi mutoyi arashaka atubike uwavubi canke apfe ntaco babwiye ico rero kirababaje ivyo bintu vyerekana ko nta kurazwa ishinga n'ineza y'umuntu muto muto ahubwo abari mu nzego n'abari mu mabanga baraje inshinga no kubaho neza kwabo n'abanyamiryango yabo n'abo basanga ivyumviro vya politiki murakoze cyane Ranze ngira arise mwo kwibutsa abariko baradukurikira batumire dufise ingingo ngenderwako za kino kiganiro n'umwanya abahabwa ijambo baba bafise ego urakoze Gilbert twibutsa ariko badukurikiranye ngo n'abadufatiye mu nzira ko dufise batumire batatu dufise Professeur Jean Ndenzako yahoze ari umwigisha mu gisata c'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi turi kumwe kandi na Emmanuel Nderimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha turi kumwe na Landrine Nteretse ari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ubu rero tandukiriye igice ca kabiri ca kino kiganiro aho abariko badukurikirana mwese muvyifuza mushobora gusaba ijambo mukabaza ikibazo eka mbere abavyifuza bakanatanga intererano iki gice ca kabiri ca kino kiganiro kiza kumara isaha imwe hanyuma tukifuza ko abafashe ijambo ubu tumbereza ikibazo cabo ku mutumire bashaka kukibaza kandi ducumuze umwanya umwete dubaze ikibazo tutarinze kurinzora kugira ngo abatari bake bashobore kuronka akaryo ko kubaza ibibazo vyabo ego ndabona hariho abamaze kuza ku murongo Gilbert ngira ngo twubaha umwanya bagatangura kubaza mu batanguye kusaba amajambo ndabona Kazane ngira yo kugurura kamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke akagira intererano yiwe ego ndashimiye abateguye ikiganiro ndashimiye abatumire ku vyo batuganirije ndabashimiye kandi ko mu mpaya n'akanya jewe si ikibazo mfise n'intererano hanini kubera ko ntanyuzwe hanini n'iki kibazo je mbona umengo hari ibintu vyinshi hari ivyo ntemeranya gatoya na Ndereyimana mbwa n'ibisanzwe Professeur Ndenzako yavuze neza yuko hanini wewe ibibazo atabibona cane gose sari umuntu umengo yuburiye mikro sinzi ko je namumva jenyene mugabo icyo nagomba kuvuga nuko usaba uwitwa Rugajo nimba ariko aratwumva ko yokugara mikro ego mubandanye Kazana ego ikintu nagomba kuvuga nuko nkuko babivuze ibibazo si ibibazo gusa by'ubutunzi ni ibibazo yabivuze neza ngira Professeur Ndenzako ibibazo mu by'ukuri ki relève de l'économie politique kubatahura politike y'iwacu yo mu karere ukuntu ihagaze nta kintu gishobora kuba gitangaje muri ibi byose kuri aya mahera agena muri Tanzania
ariho jewe ubwanje ncabona ko iki kibazo ari fuite de capitaux muga mukibaza muti iba fuite de capitaux gute haba umukuru w'igihugu akagenda biherekeje. Aho ntemeranya na Ndereimana ngira ngo ashobora kuba afise amakuru yandi muga batandukanye n'ayabandi bigeze kudushikiriza muga niba nibuka neza amatohoza ya Radio RPA avuga neza yavuga yuko abari inyuma ya FOMI mu by'ukuri yari administration y'imbere ya Ndayishimiye ku buryo mu ntango bavuga yuko bagerageje kumuha umengo bari barategekanije ko hazokwama uri ku butegetsi aronka 20% ya actionnaire muri FOMI. Ikibazo murabize ko cabaye kinini cyane ku buryo hageze ahantu bakavugwa yuko hashobora kubaka irindi hinguriro ryo gukora umwabo mu Burundi, ariho haciye hatangura rero kwimvira ingene abari muri FOMI abafise imitahe batangura kora ingene badiversifia ama investissement yabo. Nivyo Tanzania irashobora kuba un choix stratégique cyane cyane kubera ko ibibazo bindi bya ekonomi yo mu karere cyane cyane ibibazo biri muri Kenya yari isanzwe izi ko ari ekonomi ya mbere imbere muri region muga bifise ibindi bibazo byayo binini vy'ideni dans le public biri hejuru n'izindi pratique muri gouvernance itari nziza dituma uyu munsi le coût de production muri Kenya isa nk'iduga cyane hejuru ku buryo abainvestisseurs benshi bagomba kwimira le marché muri EAC ba privilège Tanzania. Irashobora kuba choix stratégique muga kibazo cy'u Burundi c'est beaucoup plus fuite des capitaux yatumye biyumvira ingene badiversifia mu kuja kugirira production muri Tanzania. Ariko kandi hari ibibazo bikomeye nk'ivyo professeur Nzako yavuze iyo ibibazo bya risque politique iyo incertitude ku acteur économique yuko bavuga bati none ko iyi leta nshasha igomba kuzana irindi shira hamwe riza kudukonkurence kuri marché no ya nk'iyo Burundi batabona neza nuko biyumvira ingene batangura kudiversifia bakaja muri Tanzania. Twibukanye gose kandi ko iyi projet ya FOMI muri Tanzania c'est pas un projet yabaye entièrement financé na FOMI yabaye financé aussi n'amakapito yaravuye muri CRDB sanga ari banki y'aba Tanzania ikorera mu Burundi. Aha rero niho hagaruka ikibazo kinini abacteur b'aba Tanzania bafise ikibanza kingana gute mu by'ukuri muri ekonomi y'u Burundi. Hari naho jewe ntanyugwa cyane iyo Ndereimana ariko arabivuga birazwi gose bimaze imyaka myinshi bizwi cyane gose yuko mu by'ukuri leta ya Tanzania cyangwa umugambi uri ku butegetsi wamubona mu Burundi nka zone d'influence yabo. Ibi ni ibintu byo kuva kera ni ibintu byaganiriwe ngira ngo cyane byose ako abantu basubira inyuma kugira ngo barabe ivyiyumviro byaganiriwe hagati ya Nyerere ico gihe na Rwagasore uko yabibona. Mugabe bigaragara nuko mu nyuma Tanzania yagombye guforsa uwo mubano sindikari n'umubano rwa ngo equilibre mugabo n'umubano ugera igihe cyose ugasanga uri ahantu udesavantage imisi yose ibihugu nk'u Burundi cyane cyane ko impamvu zimwe ziri muri gouvernance yo muri Tanzania impamvu zuko nabo nyene barafite ibibazo ibiturire inefficacité mu ntwaro n'ibindi byinshi muri production yabo ku buryo mugiye kuraba Tanzania nta hantu na hamwe competitive mu karere iwacu uretse mu bihugu biri muri SADC. Kandi aha rero niho nibaza yuko Burundi buzokenera kugira amahitamo niba bugomba kujana na Tanzania mu murongo yahisemo kuko biragaragara mu mapolitiki yose ya EAC birazwi neza ko no kugira ngo habe amahatification ama protocole yose aba yashizweho canke amarwa aba yatowe muri EAC Tanzania amikwega ibirenge kuko Tanzania hariho kwibaza n'indi privilege ya EAC canke privilege SADC. Arico gituma uyu munsi muri ko murabona bariko baravuga nk'ivyo bavuze ngo South Africa ikizana ibintu mu Burundi n'ibiki byose nuko Tanzania ni umuryango wa SADC muri region kandi Tanzania ifite ibibazo byayo yuko kuri ibyo bibazo navuze bihari mu bijanye n'intuze nicyo bashobora gusumba ibindi bihugu kameme nuko bafite access kuri océan kandi bakaba bafite stabilité politique imyaka bo bamaze nta myaka y'intambara n'ibindi byinshi bishobora guhungabanya ubutunzi bihari. Mugabe ibyo bibazo bituma uyu munsi rero twebwe turi nk'ahantu mengo turi imbohe za Tanzania n'aba le secteur bancaire iwacu yose uyu munsi barayuguriye ku acteurs étrangers muko muravuga fuite de capitaux tangura murirabaho amahera yose bakura kuri ajya makredi abantu baje gukotwaya muri ntuzinya muri CRDB nanje amabanki yandi nka KCB ayo mahera jahe amaprofi yose arukira Nairobi arukira Dar es Salaam. Uyu munsi abarundi mu bisanzwe bafinansa ivyo bihugu ntibafinansa igihugu c'u Burundi. Ibibazo rero ni birebire cyane ku buryo nibaza yuko ibyo umaze kwitahura muri ubwo buryo rero utahura ico navuze ko ari fuite de capitaux ni fuite de capitaux kubera ko ndayishimira atahura neza ko nta nguvu agira muri iyo system. Tanzania ifise inguvu nyinshi muri ekonomi y'u Burundi ku buryo bamukwega bakamara ati ingo ngaho dufashe kugura intuze nawe aragenda bikunda atabikunda n'igituma yagiye ngiya muri Guinea Equatoriale ngira ngo izindi mpamvu ziwe nyene zituma ngira atahandi abona hafi yo kwizera. Muga murabizi ko bivugwa ko yaje ku butegetsi atari we shwa bari bafise babona n'ibiki byinshi cyane
ibibazo ni vyinshi, ibibazo bishobora kuba ari ibibazo by'ubutunzi, ibibazo bifatanye na politike y'u Burundi, ibibazo bifatanye na politike y'akarere. Ivyo bibazo rero bikaba ari ibibazo bikomeye cyane ku buryo n'umukuru w'igihugu aho duca tugaruka uyu munsi agera ahantu akaja gushigikira ama initiative asenya igihugu ciwe kubera ko ama influence étrangère yabaye menshi mu gihugu. Umugambi ntibantunganya yavuze la fois passée avuga ngo mubonye ngo two kudushikira stabilité politique. Ntushobora gushikira stabilité politique mu gihugu kimwe umugambi uri ku butegetsi ubwawo wisenya, urangwa na anarchie imbere muri wo, udashobora gutunganya igihugu nawe udashobora kwitunganya ubwawo. Bivyara ibibazo byinshi gusha ntabatwaye umwanya reka ngeze ngaho mbwa nico nagomba kuvuga. Sinari nanyuzwe cyane n'ukuntu umengo ibibazo mugomba kwirabira kuri CNDD-FDD gusa. Si CNDD-FDD gusa, ibibazo ni birebire birimo aba acteurs régionaux bafise inguvu zikomeye cyane kandi bashobora kuba bafise n'ayandi ma intérêt arenga Uburundi, mugabo Uburundi buteza kubamwo impliqué. Nk'izi banki z'aba Sud African za Standard Bank nimwagerageza kuraba ama intérêt zifisemwo aho muri region, muraza kubona ko ari ibintu birebire. Mugabo kandi uravye Standard Bank gusa utaravye abactionnaire bayo ntushobora gutahura uremere bw'ikibazo. Nk'ubunye nka presque 20% ya Standard Bank ifiswe na Industrial and Commercial Bank of China. Donc harimo ama intérêt maremare ashobora kuba ari ibihugu birebire binini cyane ku buryo kubadede gusa ashobora kuba ari abadede. Sindayishimiye gusa n'ama intérêt manini amurengera nabo nyene siniko ndamujustifia. Mugabo muri iki kibazo c'ifomina 114 millions de dollars yagiye kuba investi muri Tanzania harimo ibintu birebire cyane, donc bituma n'izindi ngubu nyinshi zitugarukamo. Reka ngeza murakoze. Murakoze cyane kaza ngira mwaguma hafi ntihagira abifuza gusubira kubabaza. Twumvise muvuga yuko ari urufatangane rw'ibintu byinshi mushobora kuba mufise ko amakuru. Ngira two kwakira umwanya ngira kabiri yarise. Ego umwanya agira kabiri ni muteramyi niyo ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo cy'akatera intererano yiwe. Murakoze ndabaramukije kandi ndabashimiye cyane ko mumpaye ijambo. Muranyumva? Ego turabumvana kwijana. Ego ndashimye cyane iki kiganiro kuko nyuma y'amatora hejeje inyuma y'inkinamico sinovuga mbere ko ari n'inkinamico kuko kera niho twavuga ko ari inkinamico kuko ibi byo ni coup d'état démocratique yabaye. Ni ikintu kiboneka neza yuko muzanye ibi bintu by'amafaranga ava mu gihugu, investissement iva mu gihugu ikaja hanze cyane cyane mu gihugu ca Tanzania, cama kiriko kiragomba gutoteza Uburundi. Muri no myaka murabizi yuko hari abantu benshi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, murazi ko cyashigikiye umugambwe wa mafia wa CNDD-FDD kuva kera. Buriya barabizi, ariko abahinga ndakunda cyane ingene abahinga basigura nka professeur yariko arabisigura, ukabona yuko umenga ariko arasigura ibintu birimwo raisonnement logique nk'uko bisanzwe, kandi ndamwumva umenga ari muri ya masare baba bariko baravuga ibya economie politique internationale. Hanyuma ukazane nawe nyene agaca yamashiramo yatushe yiwe yuko avuga ko ibintu haba hariho des implications internationales za géopolitique. Baba bariko baravuga ibintu logique kandi byumvikana, mugabo turi muri situation iri anormal, turi muri situation utaterezwa kuba turiko turavuga ukuntu. Naco gituma ikibazo nagira mbaze complètement simbona uwo ndakibaza kuko nari kukibaza umujuriste mugangira nabo nyene barashobora kubinyishura. Est-ce que konzi ibi bintu tutashobora kubimaramo igihe kirekire, igihe kigira kigere igihute giturike, iki gihugu ntigishobora kuguma kimeze gutya. Jewe mvuga gutyo nyene, aba bantu turashobora kuba gukonstitua amadosiye y'amacrime économique naho hoba ari hanze bakazobatake. Abatwaye amafaranga abatwaye iki, kuko turiko turavuga harabaye byinshi. Turazi ko hariho amadosiye ashika umenga 800 selon Covid y'abantu bishe iby'agahomeраmunwa abarundi guhera muri 2015 tutavuze n'imbere yaho gatonya. Mugabo amadosiye ariho umwanya wayo uzoza, nico gituma batinyana ndondeza bayibonye bajugumira. Mugabo est-ce que hariho banque de données y'amacrime économique yoba iri amadosiye yoshobora kugira société civile ibikurikirana neza kugira ngo bizobe, kuko iyi ntwaro ntishobora kuguma gutya. Naco gituma nari nkeneye agatushe k'umunyapolitike nka Ndereimana avuga washaka atariko avuga ibintu uko biri. Ibi bintu by'iwacu ntibisaba ko turinda kurondera ubuhinga bwinshi bwo muri economie politique kugira ngo tumenye ibiri ko biraje. Nivyo abo bashinga naye barakenewe, ibyo bandika ndabisoma tous les jours nta nakimwe, ariko situation tugeze muri situation où le pays est pris en otage par un gang qu'il faut absolument
affronter par tous les moyens kugira ngo ibikurikira bizoze mu nyuma nico kibazo nabaza sino ce n'est pas le moment yo gusigura ibintu vy'ama kuko geopolitike izokwamaho daire geopolitike iza konona ibintu mu gihe n'indani nawe nyene yabishijemo gatonya mu gihe indani bimeze nabi n'ahandi moi je suis d'ailleurs très contre ibyo kuvuga ngo ama influence étrangère je ntavyo nigera nemera naho bifise une petite un petit apport muri instabilité rimwe kenshi biba bivuye indani iby'iwacu rero ntidushobora kuba dufise engang une mafia organisée nk'uko uwitwa Popo yabivuze neza niwe yabivuze neza le pays est dirigé par une mafia hari hakirimwo abantu muri avant 2015 bashobora kuvuga bati ariko kameme bose barabirukanye ubu rero ce sont des gangsters bari harya nkavuga ko muri Haiti ubu rero il faut les affronter naho nageza murakoze cyane namwe muteramyi umunywanyi agira gatatu Alice. Ego Jibere umunywanyi agira gatatu ni Steve niyo bari kwatwumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke ikibazo ciwe. Steve ni mwamutwumva mwo kugura mikro yanyu. Kumburengira nimba atari hafi ko baturakira uwundi niyo kugira batari ngo ducumize hafi mu Rugajo yokurikira kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe niyo bari kwatwumva. Rugajo sinzi ko muriko muratwumva. kumbure mu kurindira yuko ngira abariko baradukurikira baronka ijambo ngira twogaruka ku batumire sinzi ko Nderimana ariko aratwumva na Professeur Ndenzako ngira mwumvise ivyo uyu muteramyi aje kuvuga ku vyo mwashikirije mwofata ijambo umunota umwe kugira ngo mugire ico mubivuze kwa nyuma tuce twakira abakurikira. Duhere kuri Professeur Ndenzako. Bon izo yaheje ku muteranya yaheje kuvuga ntaco no bivuga ko cyane mugabo wavuga ati kuvuga naho biba ari byo ntibikenewe. Ndagira ndamuha akarorero iyi situation y'iwacu abantu batwara barakeneye ko tuvuga kuko ibi tuvuga benshi baravyemera baranavyumva bameze nk'abantu bona nk'umuntu akunda inzoga ukamuha nk'umuti akagenda akanawugura akanywa nk'iminsi birakumva atoye imitende agaca atangura kunywa buhoro buhoro bamubwiye ko wanira les effets hanyuma tuwajura akanawuheba agaca avuga ko yakize hama agasubira akaja aragwara tusa urumva uyo muntu agarutse ntureka kumuvura ngo nuko wamuhaye umuti akawunywa nabi ageze Imana akanabikubwira igituma atakize wobona tomboye uca unamuvura. Donc ivyo kuvuga kwandika jewe bon rimwe biranzamo quand j'ai un peu de temps j'ai posé la question à une personne nti bijya bintu nandiko bamona birabashavuza bigenda gutagatiwe bijya wandika turavyumva nta nico bitwaye tout ça y compris moi vy'amatora j'ai écrit je voulais voir ce que les gens racontent mugabo hari umuntu yaje kwidoga ngo ça s'appelle la cohésion nationale. J'ai dit bon la statistique n'a rien à voir avec la cohésion nationale. Ou office ibintu tu écris et puis on continue le dialogue sur des bases techniques, c'est ça qui fait progresser les choses. Mugabo bon les gens n'ont pas écrit, c'est bien, c'est nta bantu c'est comme tel mugabo approche yo kuvuga ngo ibintu bon umuntu wese afise ukuntu apresenta ibintu iyo présentation ya Kazane c'est pas différent ni wanje ni yabandi, c'est une présentation c'est un peu mon style nuko warazi kuvuga consume avugana neza cyane ndabona ukunda ngena avuga umurashaka gupresenta ibintu de la même chose différemment tuvuga bimwe en général hanyuma kenshi ari kibazo babajije bati urafise evidence urumva nkaje nk'ibintu ntafise evidence naho ndavyumviriza nkazobirondera mugabo urumva je ne peux pas aller dans le sens d'effet ntafitiye evidence ni c'est ça un peu la différence kuko mwigisha Ndenzako hari akabazo yabajije muteranya ati mbega ho bari haba ariko baragira
base de données de crimes économiques zabaye mwebwe mukunda kwandika mu bikurikira ngira narandiri icaraza kucishura ko hari ibyo mubikora uko canke murandika gusa canke murandika mubika kugira ngo bizogira ico bifasha muri kazoza. Oya, je ne répète pas les crimes, nkoresha les données qui existent pour essayer d'expliquer comment les choses pourraient aller, c'est-à-dire l'analyse empirique. Donc moi, je ne suis pas un producteur de données, quelles que soient les données. En fait, on va aller deux parties. Alors, les producteurs de données, y compris aux crimes, mais je suis un utilisateur de données, mais pas un producteur de données. Donc, moi, j'utilise les données. Le jour où les données, on peut les utiliser. Moi, je suis du côté de l'analyse empirique. J'utilise les données, mais je ne suis pas un producteur de données. Un producteur de données, par exemple, les instituts de statistiques, les industries, les structures d'enquête et tout ça produisent ma donnée. Donc, moi, j'utilise les données. Nabahaye n'amagraphique makaye ngaho igitumana yabahaye ndashobora no kuexplica ça explique ibi bintu bimwe turiko turaba ababazi y'amafaranga ava uravye à partir de 2015 les taux de change les a divergé, c'est une explication. Je viens de c'est ça les causes ushobora kuvuga ukuri ko ndavuga mugabo quand il n'adresse pas ce genre de choses tuzoguma ngaha nyene. Donc il faut que les gens voient murakoze cyane. Randiri akabazo narimbagije Professeur Ndenza ko mwebwe muri mu mashyirahamwe adakirana ivyicaro muri politiki imbere yuko Emmanuel Kumbura aca yishura kuvyo umuteramye yavuze, mbega hari aho mwandika, hari aho muguma mubika kugira ngo bizofashe nk'uko abantu basanzwe batohoza ku bindi vyaha biba mu Burundi, ivyaha vy'ubutunzi, hari aho muvyandika? Ego murakoze. Jewe igisata c'ubutunzi sico ndi novuga specialize muri ico, sico nkoreramwo cane, ariko ndazi ko hariho amashirahamwe mu gihugu yanje mu mutwe uno munsi niyitwa Olicom hamwe na Parsem. Murazi ko nabo nyene bama batohoje bakegeranya ibiharuro bagashikiriza n'impanuro, ariko muri ino ka turiko turavuga uno munsi nibaza ko ama crime économique ikibazo umuteramyi yabajije birengeye imipaka y'u Burundi. Harakenewe yuko aya mashirahamwe aharanira intwari ibereye, agwanya igiturire, agwanya ibi vya free de capital, yokora n'ayandi yo mu karere, mbese n'ayandi yo ku rwego mpuzamakungu kugira ngo les crimes économiques ziriko zirakorwa canke zakozwe muri kahise zishobore gushikirizwa inzego zibijejwe zo guhana no guhana no gushobora kugaruza novuga ubutunzi bw'igihugu. Turamaze kubibona mu bihugu bimwe bimwe bibanyi canke ahandi aho bashiramwo des tribunaux pénal économique et financier muri Congo, muri Burkina canke ahandi. Ivyo birabaho kugira ngo ibintu vy'ubutunzi ntibandanye biyangara abantu bariko bararorera. Rero je ico numva nobwira nk'amashirahamwe civil abikorera ko hagufi nuko ibiharuro bafise, ivyo begeranyije, amadosiye begeranyije boyasangiza n'abandi, bimwe bitwa Transparency International n'izindi organisations zibikoreramwo, kugira ngo ibi vyaha vy'ubutunzi bishobore guhanwa, kuko imwe mu ngorane kandi igihugu gifise turetse ivya politike n'ubwicanyi hariho ukuntu ibi vy'ama crime économique kenshi bigenda bidahana, kandi iyi ni ingorane ikomeye, bica bishiraho n'umuco wo kudahana, n'umuco wo kubandanya ubutunzi bwiba busahurwa, ugasanga inyuma y'iminsi igihugu gisigaye kigeze ahatemba uko novuga. Ego murakoze cyane Landry. Emmanuel ngira mwakurikiranye uyu muteramyi, mugerageze mu munota umwe ku makenga afise n'akabazo babajije mu kishuri kugira ngo twakire benshi bashoboka muri kino kiganiro baturindiriye. Emmanuel sinzi ko muri ko muranyumva? Kumbure ko ngira ntari hafi, nimba atari hafi ngira two kwakira uwundi mugwi w'ibindi bibazo Alice. Ego reka twakira uwundi mugwi w'ibibazo. Hariho uwitwa Terimbere, niwe yakurikira mu rutonde rw'abari basavye kubaza. Niba bariko baratwumva, Terimbere mwo kugura mikro mukabaza ikibazo canyu. Ndabona Terimbere aramanutse ngira ngo araza kugaruka. Mubakurikira ariko je mbona Professeur Terimbere akiri ku murongo, sinzi ko ari ikindi kibazo kihari. Professeur Terimbere muratwumva? Nimba mutwumva mwo kugura mikro ngira twoba turaha ijambo wundi. turaha ijambo
komanda Matama Juvenal niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe. Ego murakoze ndabumva. Ego vuga kwijambo. Mwiriwe neza Alice niyo nkuru abandi bose n'abatumire. Mwiriwe turabumva muduge kwijambo. Ego murakoze jewe akuru si kibazo ni intererano ibi babikoze kuva kera bibi gihugu abagabo bari ku butegetsi kuva umuhisi president Nkurunziza ayobora RP twayikurikirana ku buri munsi mubivuga tuvyumva na none munsi babandanya bibi gihugu baranatwomoye ubu turi mu buhungiro batwikiye abantu n'ubu babandanya bica abantu. Kimwe gusa nagomba kubwira abatumire ni iki kivuga gutyo twaravuze mwaravuze byararenze ico no basaba ni kimwe nuko twoshira inguvu hamwe abarundi abari mu mahanga n'abatari mu mahanga ndazi ubu niyo nkuri uburi mu Burundi ukavuga ivyo barara bagufasha. Rero ico mbona kisigaye nuko twoshira inguvu hamwe tugashigikira abana b'u Burundi bemeye kubohoza kirya gihugu bakoresheje umuheto ariyo Red Tabara hama tugakura irya ntwaro mbi tugasubiza igihugu ku murongo. Nta kindi mbona gisigaye twese kuvuga turi kuguma tuvuga twonona amafaranga tukeneye guhaguruka tugashira inguvu hamwe. Nico nagomba kubabwira numvise uvugira Arusha bivuga nta kindi gisigaye kuvuga politique kubabwiza umunwa no ntimuze duhaguruka izo nguvu tuzishire hamwe dufashe ariko ngira no komana ngira no kuvuga navyo si bibi abarundi barakeneye amakuru kandi n'umwihwezo wimbitse biba vyakozwe nk'ibi bijanye n'imitahe mu gihugu nk'u Burundi kirimo ibibazo vy'ubutunzi. Ego barakeneye kuvyumva cyane niyo mpamvu kubimenya barabimenye tubizi kuva kera ibaze niyo nkuru baza kugariza kuri RP twe twaje gushikira twari hajya tuja gukuza bobo rugurika mu imurambya twari kumwe igisigaye nuko dushirira ibikorwa mu ngiro nta kindi gisigaye tuzoguma tuvuga dukora ariko dushira inguvu hamwe dukure bajya abantu ku butegetsi dukoresheje umututu nta kindi gisigaye. Murakoze komanda Matama Sarangabo nimwaba muriko muratwumva ngo kugura mikro mugashikira icyumviro cyanyu. Murakoze ndabumva. Jewe ni kibazo nakabushaka kubaza abatumire cane cane mu buryo bwa politike kumbure mu abatwara igihugu uyu munsi kuva bakihashika bandera imana bari bari kumwe ari ukuntu bahashitse baje nk'ababona ko bariko bararengana bataje kwicara mu gihugu uravye uburyo begeranye. Ni navyo vyateranije benshi muri bo bavuga ati nyabona ivyo bintu nimubihagarike nimureke kubandanya mukora gutyo dore tuje gutwara igihugu kandi igihugu gikeneye iterambere. Hari nabo benshi babwiye ati nubwo muri kumwe bikora gutyo amaherezo bizobatamaza ibi bintu urabona ko uyu munsi batamaje bariko barakora rero nk'abariko barirenganira. Ariko iyo wumvirije mu gihugu hagati abantu bose bararira kandi mubarira cane usanga benshi ari abasendedefded mu mbonerakure twarumvise ejo bundi mukuru sinzi ko ari mukuru w'imbonerakure nimba ari umukuru w'umutumba cyangwa ari umukuru pasitore karavuga ukuntu ngo imbonerakure ngo zitaronka na bibiri ku munsi byo kurya inzara igiye kubica. Ariko ukumva umuntu kandi akaca akubwira ngo jewe CNDD-FDD nzoyinambira ko akagushika ku gatsi ka nyuma kandi uwo muntu nawe nyene ariko arishwa n'inzara. Ikibazo rero ndiko ndabashaka kubaza mbega ni mentalite ituma abo bantu batumva basigukirwa ko badakwiye kubandanya bakurikira abo bantu 50 ijana bapfukamye mu gihugu mugabo akababwira ati nyabona twarafashe igihugu twaragishikiriye ntimutuve inyuma. Ni iyihe mpamvu ituma abo bantu badashobora kumva ko inyuma y'impinduka bashobora kubana n'abandi bahari kandi bashobora kuorganiza igihugu kumbure habaye amatora nyayo canke mu zindi nzira? Mwifuza yuko ako kabazo kishurwa nande Sharangabo? Cane cane Emmanuel n'abandi ko bashobora ico bavuze. Ego murakoze.
ego Alice sinzi ukurikira ubu nta wundi araduga ngira ngo twobanza twareka abatumire bakabanza bakishura ico bakishura. kibazo tumaze kubazwa. Mhm. Ndabona Reka Emmanuel duhere kuri yagarutse Emmanuel. ngira ngo hari n'utubazo yari yabajijwe imbere sinzi ko yari yatwumvise ngira ngo yo catangura kishura. Emmanuel Nderimana sinzi aho mwamanutse tugeze. En fait sinzi bya connection yariko biragorana nari navuyeho hari byinshi ntumvise ariko mperuka witwa Muterano. ego abaza bya base de données twaba dufise ku makuru y'ibiriko birononekara mu gihugu cyangwa uko ibya politike bigenda nico no mwishura nuko umugambwe wiyubashe wese mu abantu bashoboye gukora umugambwe canke irindi shirahamwe ryose rya politike ntibashobora gukora badafise aho bastoka ibiriko biraba ibyiza igihugu gikora canke ibibi kuko muri politike muharanira kuzokorera abandi mu ngata mugakora byiza gusumba ibyabahahora. Muri ico gihe rero ntidushobora gukora tudafise base tubikamwo ibintu byagiye biraba ku ntwaro zihitiye ibyo byarakozwe neza byose biraba classe ibyakozwe nabi byose biraba classe. Cyo nico no mubwira ko base de données hari zishobora kuba exploiter igihe cari cyo cyose kuko umugambwe wose utunganijwe kujya igihugu gitunganije kigira umukuru w'umugambwe kikagira n'izindi nzego kujya harimo ama ministeri muri gouvernement no mu migambwe hariho amakomisariya ajejwe ibi nibi nabiriya indero ubutunzi amagara y'abantu uburimyi n'ibindi byinshi. Izo secteur zose rero igisata cyose tukigira kwa makuru kuba ariko baratwara ubu ibi byose tuvuga iba ari mu ntumbero yo guhanura kugarura ihene iri kirarenga imirambi hariya kuzigarura hakibona. Ibi byose tuvuga ni intererano tuba turatanga mu gihe abajejwe kubahanura batabikora twebwe turubahuka tukabibabwira hari gihe bibafasha canke bakabiraba irari bakabicako twebwe ariko dufise aho tubistoka. Ariko Emmanuel Ndereyimana nimba mwakurikiye akabazo ka Shirangabo mwaraciye mu mugambwe CNDD-FDD murafise amakuru aravuga ati mbega iyi ngendo canke iyi kamere y'abategetsi bava mu mugambwe CNDD-FDD mwebwe muyisigura gute ku buryo ibintu byose biguma biba uye hanyuma aho guteza imbere igihugu bagashyira inyungu zabo imbere nimba mwarakurikira haraciye igihe mwishyiramwe rikomeye ryakunda kubivuga riti hari mu gihugu hariho abatunze kuruta leta no munsi nimba harimo abantu bafise amadovize amafaranga y'agaciro angana uko bakayashora no mu bindi bihugu mbere ntibanatinye no kugenda kwiyerekana iyo ngendo muyisigura gute? Iyo ngendo tuyisigura gute umugambwe mugiye mukaraba ideologie y'umugambwe CNDD-FDD yanditse neza cyane ingene uwo mugambwe uje kugarukira igihugu cyari cyarazingamitswe mu bintu bimwe bya politike ubutunzi n'ibindi kuko ico gihe intwaro zahitiye twazagiriza gutwara ari ubwoko bumwe nibyo byari bihari tukavuga tuti tugiye guhindura ibyo bintu abarundi bose bagira ijambo mu gihugu bumva byari ibintu byiza kandi imyaka ibiri twatangiye gukora 2005 2006 2007 twaratanze umusaruro abantu benshi barabonye yuko CNDD-FDD iri ku murindi mwiza tugifise abantu bagifise isoni ku maso nka bankuru nziza bagitangura baja mu mahanga utwo basaguye ku mpamba igihugu cabatekereye bakagaruka bagasubiza ibyo byose byari ibintu byiza ariko harabaye igihuhusi mu mugambwe CNDD-FDD mu 2007 aho haba inama y'ibihangange bamwe si umwanya wo gushita amazina ngaha ariko niko byari bimeze habaye inama abantu bavuga bati
turakenye kandi turi abagestionnaire b'igihugu b'amafaranga yose y'igihugu. Aho niho vyahereye. Kare navuze Rajabu, niwo mwaka yatanguye kugiramwo ibibazo, kuko ico gihe Rajabu ntiyari umwere, ariko kujya ko umuntu wese ashobora kugira amaforce n'amafaiblesse mu buzima, yari afise quand même intumbero zo gushaka gukorera igihugu. Ko yarababwira ati gutunga mufise muri abagestionnaire, ayo mafaranga sa yanyu na y'igihugu, mwebwe tubanze dutware iyi manda, nitwakora neza abanyagihugu bakatwongera iyindi manda, imishahara yacu ica mu mabanki, tuzoba tumaze kuba credible mu mabanki, tuzosaba amadeni, twubake twikenure nk'abandi. Ko bo bikompara na Iprona yakoze imyaka 40, bakikompara na Frodebu nayo yari havuye yarakoze iyindi myaka, nabo bakumva uwo munsi nyene tugishika ko natwe cotangura kuva mu bukene. Naho hatanguriye rero ibintu by'indandende. Ari abagiye barapfundapfundika ifungwa rya Rajabu n'ibindi, bagasigura ibintu byinshi. Nababwiye ko Rajabu atari umwere, ariko kuri ico kintu ndiko ndabereka base yaho byabehereye ubusuma, malversation économique. Harabaye biba, Rajabu arafungwa, noneho ibigega byose babijamwo, nuko dutangura kubona abamiliyonere n'abamiliyardere mu gihugu. Kigobe irubakwa, hehe harubakwa, Gasekebuye hehe harubakwa, amafaranga imishahara tuyizi. Niho haba n'abatavyemera mu nama nkenguzamashinga amateka bakugwa, mu nama nshinga amateka b'abadepite, abandi barabakadre abaho kadre mu mugambwe badashigikiye ubwo busuma barakugwa mu mugambwe. Noneho bonjour, amafuti yose ahera. Ntimuze rero mu bironderere kure, inyandiko zitunganye ingene igihugu kizotwagwa za CNDD-FDD ni nziza cyane, ariko habaye bimwe byo guhaka yabo ngo kagende kukokereza ifi, hapi kabanza kuyijya konyene. Nuko rero kubura umutima wo gukunda igihugu, kuko ntushobora guha gestion abantu bafise akatima, ariko agatima kagira kabiri kari kihishije. Novuga ko twagendanye tutazi yuko muri twebwe harimo amasiha. Mu nyuma rero amasiha yarasohoye inzara, afata ibintu byose mu minwe, n'uno munsi bakiriko. Naho rero kuri ico novyishura uko. Murakoze cyane Emmanuel Nderimana. Arise munkundiye twakire batatu banyuma, hanyuma tuje mu gice cya nyuma cy'icyokorwa n'impanuro kumbure botekerera aba bahinga mu by'ubutunzi, botekerera abategetsi canke abagomba gushora imitahe, inkurikizi zishobora kuba icyo bokunguka n'icyo bashobora guhomba canke bashobora guhombesha ku gihugu n'abanyagihugu. Sinzi ukurikira Arise mu wateguye. Abanywanyi batatu bari ku murongo, ngira ngo nibo tuja turangiriza ko. Hariho Ndondeza niwe yabanje gusaba ijambo, Tarsisi n'ibiteka ca ikazanura, tuze kurangiriza kuri Dignité. Ndondeza nimwamutwumva mu kugura akamikro kanyu mukabaza ikibazo cyanyu canke mugatera intererano yanyu. Ego, murakoze cyane, ndabaramukije rwose Alice na Gilbert na Fokote, ndabashimiye kuri kino kiganiro nk'uko nama ndabikora. Akakigoro mukora mugatumira abantu kugira ngo baze tuganire ku bintu biraje ishinga abarundi. Nibaza yuko abarundi twese dukwiye kuba tubashimira cyane. Ndaramukije cyane n'abatumire, namwebwe mwese muko murumviriza cyangwa muzumviriza ikiganiro undi munsi. Je nari numva umenga ndafise akabazo nogenekereza kuri Ndereyimana. Ndiko ndamwumviriza, nubahejeje kubisigura ati ubundi amatext yubaka CNDD-FDD uko bari bagomba kuzotwara yari ubundi yari ameze neza, nuko ayo masiha yaciye aza akerekana kamere kayo. Twe muri 2015 twavuga ati twatwawe n'ibisiga ntitwabimenye.
turavuga tuti iyo nkona muhayagiza muramenya ko ari igisiga kandi igisiga nticubaka kirasambura. None ndereye Imana, iyo turiko turabona barya barundi, turabona amafoto, turabona n'imbonerakure, ivyo baba bariko barakora, CNDD-FDD baguma bagomba kwemeza yuko abarundi bakunda ivyo bariko barakora, ariko by'ukuri n'umuntu abiravye n'ubuzima aba arimwo arashobora kubona yuko igihugu kitagenda. Ubu hoho harajamwo n'ibindi, bakagomba kubishira ku bwoko cane, bakumvisha yuko batazova ku butegetsi kandi bivanye n'ikibazo c'ubwoko. Je rero akabazo mfise ngomba kubabaza ndereye Imana, mwe muravye barya abantu baba bariko barashigikira CNDD-FDD uno musi, aba ku banyagihugu batoyi canke nabo hejuru, mwe mugira iyihe analiza, muribaza ko mubabona nkanje nk'imfungwa barya barundi tubona ku mafoto, mubabona nk'imfungwa? Je nzi yuko ari imfungwa bari Burundi, yuko ari abarundi bagizwe abaja, bagenda gutayayira abatware, kandi abatware baba nk'uko twaba twasubiye mu bukoroni nyene, baba bafise inyungu zabo. Ariko numva nkeneye kukubaza ndereye Imana, abo baja jene ndabita gutyo, uraza kuvuga wewe ingene ubitahura, kurya batayayira abatware, muribaza yuko bazoshobora guhaguruka bakagwanya abatabazi bagomba kuza gutabara Uburundi? Muribaza yuko barya baja b'abarundi b'imbonerakure ari abantu uno musi mu 2025 abenshi muri bo bakuze ku ntwaro ya CNDD-FDD kuko imaze imyaka 20, mwebwe uko mubazi muribaza ko ari abantu bazohaguruka bakavuga bati tugira turwanye abatabazi, canke mwe mubona yuko ari abantu babarindiriye ahubwo kugira ngo nabo batabarwe kubera ari abaja nyene babitahura? urakoze cyane Pamela, ngira ikibazo yacyumvise nubwo kitajyanye cyane n'ikiganiro ariko araza kubishura. Ego uwundi munywanyi ngira rindira gato ndereye Imana muza kwishira rimwe, uwundi munywanyi agira kabiri mwateguye ku rutonde Alice sinzi ko ariko aranyumva, ariko umunywanyi agira kabiri ni Tarasisi Nibitegeka, niyo bariko atwumva yo kugura micro akabaza ikibazo ciwe. Tarasisi Nibitegeka ari muriko muratwumva mwo kugura ka micro. Amahoro mahoro mahoro cyane. Muranyumva? Ego turabumva 100%, muduge kwijambo. Ego murakoze kumpa ijambo, nagira nshimire mwewe mwateguye ikiganiro n'abatumire. Hanyuma jewe nk'umunyagihugu asanzwe narimvise akabazo kiwaniza kukabaza ndereye Imana, ariko imbere yuko ndamubaza ku kabazo nagire ndababwire jewe hariho inama iherutse kuba, perezida wacu yarashigikiwe n'abaperezida ba kera bariko baravuga ivy'amatora nyene yagenze. Hanyuma jewe cantangaje, natangajwe n'abaperezida ba kera Ntuzeye Ndayizeye na Ntibantunganya basa n'abumva ko amatora yagenze neza, bamushigikira bavuga ibintu by'uko la stabilité Ntuzeye des institutions. Mugabo jewe cantangaje muri iryo jambo, hariho akajambo umuperezida adutwara yavuze kantangaje cane, yavuga ati la fidélité et le manque d'occasion. Ashara nabisigura ati jewe burya jewe mbonye umukozi akora neza ati ndatangara, ati jewe kuri jewe ndigitangara. Aho jewe insiguro vyampaye naciye nkombrena, naciye numva igituma igihugu cacu ivy'ubusuma umengo ni ibintu bisanzwe, umuntu atiba n'umuntu atari normal. Donc la fidélité est un manque d'occasion. Tarasisi turiko tuvuga cyane ku bijanye n'imitahe ishogwa hanze, sinzi ko byokunda yuko akabazo mugatumbereza. Akabazo niko ngire nshikore, akabazo je ngire mbaze ndereye Imana,
ivyo vyerekeye bijanye n'ivyo ivyo ega fuite de capitaux n'ivyo vya corruption birimwo mushinga ntahe urumva n'ivyo nakubwira hanyuma rero jewe nabifise ikibazo hariho umu intervenant wa mbere yavuze ati burya la Tanzania relation entre la Tanzanie et le Burundi ni kuva kera kuri Nyerere nk'uko umengo la Tanzania ifise influence ku Burundi mugabo je nashaka mbaze Ndereyimana je ubwo kuko mu minsi iheze ndavye ingendo ya CNDD-FDD je nibuka Ndayishimiye agiye muri Tanzania agiye kuramutsa Ntuzeye Magufuli sinzi ijambo yavuze amufata nk'uko yari umuvyeyi wiwe jewe nagira mbaze ikibazo ubwo CNDD-FDD ntiyumva umenga ifise ideni kuri Tanzania kubera kahise kubera babafashije mu kugwana canke ibintu nk'ivyo jewe niko niyumvira jewe mu rumengo si ivyo vyo kuva kuri ba Nyerere mugabo umenga CNDD-FDD yumva ifise ideni kuri Tanzania hanyuma nabo nyene bakaba batifite n'icizigiro kugira ngo bagire investissement mu gihugu cabo murakoze cyane Tarsise umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro kugira ngo dutandukira igice cya gatatu arisingira mwari mwavuze ko ari uwitwa Dignité Dignité nimba muri ko muratwumva mwiriwe mwiriwe cyane ego turabumva muduge kwijambo nakabazo cyane n'intererano novuga ko ari akabazo ndagufata n'umwanya mutoyi nja kuvuga cyane kuri sije sinja kuja mu bindi parce abarundi benshi babivuze ariko ko nocishamo gusa numvirije les intervenants benshi usanga kenshi iyo uvugishije umuntu burya kenshi akubwira ikimubabaje ku mutima urabona yuko benshi mu bavuga urabona ko batavuga kuri sije siri tubavuga kuri politique globale en fait nibaza ko ari cyo kinini cyambere kibabaje ku mutima ça me rappelle que je ne me rappelle pas si c'était en 2000 muri 95 ou 96 abigeze gukoranya abantu b'incabwenge bababwira ngo batore ikibazo kiri mu gihugu bose barinze bagenda atanumwe yumvikanye n'ubundi kubera umwe wese yavuga ikimuraje ishinga canke ico yumva kiwe muri domaine asanzwe amenyereye ako nagaciye fatiye rero kuri sije sinibaza cyane wahejeje kuvuga yuko bumva umenga n'ideni bafitiye Tanzania no par contre igihugu c'iwacu kiri enclavé kandi si cyo conyine muri Afrika muri region turimwo si cyo conyine kintuze kiri enclavé mugabo nimubanze murabe la politique générale dufitaniye ibibazo barugaye imbibe ibarabara dusigaranye ahantu honyine dushobora kuja nihe ni muri Tanzania byoroshe mugabo muri Congo c'est un peu compliqué actuellement rero aja kuza ko umuntu wese aja kurondera kuinvestisa swat nabo abafise amafaranga n'abategetsi mwa kino gihe canke bafitana imigendane n'ubutegetsi abona b'inzira basigaranye ni muri Tanzania nyene nta handi basigaranye niho bafise kandi nabo mu kushira y'amafaranga nuko babonye iwabo bitagenda si iwacu yakaba twari dufise amafaranga afise valere akabagize baba bemvestisa mugabo ahantu ushobora no musi gushobora kuronka amafaranga ushobora kuronka abakiriya ushobora kuronka abaguzi nibaza yuko ari muri Tanzania nico kibanza dusigaranye ica kabiri harimo nuko kunezereza iyo nzira kugira nayo ntizohavigiranira ibibazo nabo ngo bugare kuko ari ikibazo kimwe burya tutabeshanya ubutegetsi bwa CNDD butunzwe na Tanzania musi Tanzania yovuga ati ndabakuye kibiganza CNDD yotaha nta yindi shwayo bifise nta nimwe donc bafise intérêt yo kugumana nabo bakabashimisha bagakora ivyo bashaka byose ataraho Tanzania uvuze ati ndabakuye kibiganza byo babirangiye nimba mwibuka igihe bigera kugara imbibe nibaza ko hari hakubiswe kudeta kuri ntibantunganye abantu barugaye imbibe nibaza ko ryabaye irya mbere kuko ndibuka ko hari umuntu yavuye muri ministeri agenda mu Buganda n'imodoka ico gihe ntibyari bimenyerewe yagiye n'imodoka
agiye gusaba Uganda kuja kuvugana na Tanzania ikabugururira, kuko niwe yari afise urufunguruzo rwo gushobora kubugururira, niwe yashobora kubavugisha, niwe yashobora kugira. Naho rero nibaza ko n'uno musi igituma babikora ni ukugira barabe yuko batohava bisanga bariko bonona imigenderanire canke barondera ukuntu bobashimisha bihagije bagakuramwo n'inyungu, nk'uku n'uno musi amamoteri yose agurishwa muri Kongo kubera uwutwara Brasserie no musi ari umuntu uze ari umukongomani. Ariko icambere ni ukugira barabe yuko vya bindi bavuga ati reka ndakuzibagize ngume ndaguha ivyo ushaka vyose, nkorera ivyo ushaka vyose iwawe, kuko no musi naho bagiye kwinvestisa, dufate nk'uyu uyu mucuruzi yagiye kugurura harya nta na kimwe Tanzania hakorera. Murazi ko yari yahaye na Sosumoti igende muharime, urazi ko bavuga yuko hari ni Burundi n'abantu ndahazi jewe. Naho rero nibaza ko franchement nitwoja mu bintu byo kuja kuvuga cyane ngo no ku déficit de capitaux, non, tout est kuri stabilité yabo, kandi ugiye kuraba ntari ndisakanizo basigaranye, none boja ko investisa bugaye oui bugaye kuri frontière y'u Rwanda, biro turuva bugaye ibihugu birenga bitatu, harimwo Kenya, harimwo Rwanda, harimwo Uganda, akacajamo n'Ubuganda. Ivyo byose ni nta yindi shwa bafise, basiganye inzira imwe. Donc barafise intere muri politike yo kuja kwinvestisa hariya kugira bashobore kutagira n'imigenderanire, kugira nabo ntibahave babugare ngo bisange bugaye hose. Nico nagomba gushikiriza. Murakoze cyane Dignité. Reka Alice munyemere tugaruke duha ijambo abatumire, ngira uwabagijwe cyane ni Ndereyimana, ariko kandi ngira Landry na Professeur baraza kugerageza kwishura kuri aya makenga afiswe na Tarsise cyo kimwe n'ubu Dignité bishure na Pamela. Reka Pamela ngira yabagije cyane Ndereyimana, mutangure Ndereyimana mwishure. Ego murakoze. Numvirije witwa Ndondeza, sinzi ko ari we mwita Pamela. Ego yitwa Pamela. Okay, d'accord. Ndondeza. Okay, Pamela yavuze ati mbega imbonera kure muri CNDD-FDD ntiboba bari prise en otage, mubona bashobora kuyoboka mu gihe hoza abatabazi, canke bonyene birashobora gushika bagahaguruka bati iyi prise en otage turimwo turashobora kwiribera. Ndondeza, nashaka nkubwire kwanza umenye umuntu muri rusange, umuntu ico arico, wewe jewe n'abandi. Umuntu burya ni nk'ibumba, l'argile, iyo ririmwo amazi, iyo riri muye, urashobora kuri modela uko ushaka, ukariha forme ushatse. Uwo n'umuntu, na cane cane iyo afise abategetsi uburongozi bumwereka umurongo ategerezwa kugenderako, nk'umurongo munini abasendedefdede bagendera kuno munsi. Nibaza canke bo bazi neza yuko ariko akanyuma kashobora kubafasha mu kugira impopularité n'ivyo by'ubwoko. Kubwira abarundi muri rusange bati mwebwe murabahutu, mutire attention abatutsi bakagaruka muzoba mugoya kivumvu, n'inyigisho nk'izo babaha. Urumva ni rya bumba bariko baha forme bishakiye. Ariko umunyagihugu uno munsi abo badede nyene ubona bafashwe en otage, bikoreye urusyo, CNDD-FDD yabikoreje urusyo, bararemerewe, sibo bazobona bararonse uwurubatura. Benshi turavugana, baravugana n'abandi, baravugana n'abantu bakavuga bati ndagusabye ndakubwire muri anonymat ntuvuga izina ryanje, muhora mwumva babahindura amajwi mu maradiyo amwe aduha amakuru online. Bari tayari kwisubiza iteka. Ni bimwe byo gukorera ku gitsure, aho bari n'ubu ngaha muri iyi groupe, muri iki kiganiro baruzuye. Hariho n'abandi amukije bati muzekomera.
umva kuri WhatsApp iruhande nabishuye, umva ivyo vyose ntibigutere impungenge. Ama exemple ni menshi, uribuka abantu bakiyoboka iprona uko byari bimeze, ntawarazi ko iprona ishobora kuva ku butegetsi avec la jeunesse révolutionnaire rwa gasore n'abapionnier. Nico kimwe n'aba batanguye guforomata abantu mu mitwe guhera nk'uko bahora babivuga ngo guhera ku bari mu nda n'abavuka bose ngo nibiswi by'inkono. Ijya ni formatage hera abazage, me bifise aho bizoherera kuko abasendedefde duno munsi mu gihugu nibo bagowe ayikivumvu, barakeneye kuba libere. Bijya budiskorora wumva ngo ibintu bimeze neza, umwimbu nijya nawe ngo umuntu ufise icujya, umufuko ufise icubika nk'amafaranga, bikaba ari exactement le contraire de la réalité kuri terrain. Birabababaza nabo, birabababaza. Gusa haje ikintu cy'uko ugerageje kugenda kubiri n'umurongo umugambwe uri urashinga urarupfuye. Benshi rero bari muri ya position ya ndokora igufa, ariko nk'uko bivuze haje abatabazi kuzoba ari nko gukoma inzuki, nta effort zoba zo kubabwira kabiri. Nimba hari abatabazi uzi quelque part nibajeyo iri joro canke ejo, abanyagihugu bazobakirana yombi. Urakoze. Murakoze. Ngira hari akabazo kandi mwabajijwe n'uwitwa Dignité, sinzi niba ntibeshe, sinzi na babajije bati mbega ni deni mbwa yavuze ko ari umwihweza, ati mbega CNDD-FDD hari deni yo bifitiye Tanzania ku buryo n'imitahe bayitwara muri Tanzania, ibintu byinshi babahanuza, mbere yanagarutse ko icyo cyabajijwe n'uwitwa Tarsise ndibaza. Tarsise, ego mukibaze Tarsise mu mwishure, ego Tarsise nawe ico no musubiza kuri ico. Tanzania bunze ubucuti, sukuvuga ko bunze ubucuti. CNDD-FDD Tanzania yaraborohereje bakiri ku rugamba, abakomeretse bavurirwa muri Tanzania. Amanama ashobora guhuza abantu bamwe bavuye i Burundi byashika bakaja muri Tanzania nk'abagiye gutembera canke gusuma, kuko murazi ko Tanzania uko biri kose niyo uno munsi dufashe nk'ibidandazwa mu masoko y'i Burundi, naho byoba bikorerwa Taiwan, bikorerwa mu Bushinwa, bikorerwa Bangkok, Hong Kong, Dubai, mumenye ko ivyo bihugu byose bifise amastoke manini cyane y'urudandazwa rw'ibyo baproduiza muri Tanzania. Murazi ko amasoko y'i Burundi rero les petits commerçants bama bafata ingendo baja muri Tanzania baja kurangura hariya. Donc Burundi ni soko rinini kuri Tanzania. Umva rero iyo migenderanire Tanzania ifisemo inyungu nini yo gukorana na DD kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu cyabo. Ico ni kimwe. Cya kabiri, hari imigenderanire y'ingene babafata bakiri ku rugamba, kuvura abakomeretse, kubafasha ibi na biriya, kubafasha ingendo iyo bakeneye kuja guhura canke gushikana politike yabo ahantu kure, kuko muri ico gihe nta za WhatsApp zabaho. Byategerezwa ko uba ufise igihugu kigufasha. La Tanzania rero yari yaravyemeye, yarabikoze. Nuno munsi rero iyo ubonye umukuru w'igihugu agenda muri Tanzania akabwira umukuru w'igihugu hariya ati wewe ni baba wangu, ati wewe ndagufata nka data, biratangaje uri umukuru w'igihugu bwira undi mukuru w'igihugu kibanyi frontalier ngo ndagufata nka data. Biratangaje kandi biragayitse ku Barundi muri rusange. kumbure ko ngira Sinzi ko mu nyumva.
turabumva Emmanuel mugerageze muke munagira ko ku mpanuro n'icokorwa kugira ngo tuze gusoza ikiganiro duhe ijambo abandi musangiye ikiyago. Urumva rero ideni Tanzania ifitiye CNDD ifitiye Tanzania ni dette morale, ni dette morale, ni deni ya reconnaissance y'ingene baborohereza ibintu bimwe bimwe bakiri ku rugamba, ariko nuno munsi bazi bati Tanzania ni umuhora, ni igihugu kidahari mu byo dukora byose. Ntaco twokwishoboza niko babibona, kuko ntushobora gufunga cyangwa uco wavuze ushobora gufunga umupaka w'u Rwanda uguha inzira ije i Buganda, iguha inzira ija muri Kenya, hanyuma ukaja gutera akavuyo muri Congo ngo ugiye kurwanya M23 uzi ko ikomeye yabakubitanye hamwe n'abariye babo bose, umva hariya ntiyacuguruye nk'uko bipfuza. Muri ico gihe rero Tanzania ni isigaye nta kundi bari oblige kwipfukamira nta deni, ariko ni bimwe byo mu mutima wumva uti ukirahira naka uti yampaye inka, ni ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero mugire ko wiki rero muri ibi niko twama tubibutsa kenshi turabivuga icokorwa uko biri kose. Abarundi bararushe amwe y'ikivunga, nuko abarundi bamenye bati nta wundi azoza kubatabara atari bo bonyene bagerageje gufungura amaso, kuko kugenda ukanuye amaso abona siko gufungura amaso. Fungura amaso y'umutima n'ay'ubwenge, urabe kazoza kaburi kurabyara uno musi, urabe kazoza kabazo gukomoka ko bose. Abarundi muri rusange muje hamwe murengere twatundi twose bama babigisha ngo banaka nibo bansi, kuko abarundi barashobora kubana bakabana neza bataravye ngo nakari. Turabarundi niyo tuje kuvuga ngo hari amoko amoko arahari mu Burundi turabizi, ariko ninde ubwo bwoko bwiwe buharasyo? Ntawe. Muri ico gihe rero ja hamwe dufatane mu nda, ibibazo turabisangiye, twiture umurusyo, hanyuma abadukoreye amabi yose twababwiye ko dufite amabase de données byose biranditse. Nihaza ubutungane nyabwo butari ubutungane buriko burakoreshwa, tuzobashengeza imbere y'intahe. Murakoze. Ariko haza umurundi w'umutima atuyobore, tumuyoboke, Uburundi busubire bwisubize ijambo mu Burundi no mu makungu. Murakoze. Kondere Imana murakoze, ariko mugume ku murongo turaza gusezerana. Landry n'interetse ngira mwakurikiranye Pamela, niwe ndondeza, mwakurikiranye witwa Tarsis n'uyitwa Dignité. Sinzi ko ari cyo muvuga ku byo bavuze ko mu majambo make mugira icyo mubivuze ko, hanyuma muje no ku ntererano icyokorwa kuri kino kibazo twari duhagaze ko uno munsi cyo gushora imari n'imitahe mu bindi bihugu ku Barundi, inkurikizi icyo byohindura, kumbure nimba hari icyo byofasha mu gihe hahindutse iki. Ngira mufate akanya iminota 3 irakwiye kugira ngo mutange intererano. Murakoze cyane. Ibyo bashikirije nibaza ko Nderimana yagerageje kuvyishura ko ico novuga nuko bisanzwe bizwi yuko hariho ubucuti bukomeye hagati ya Tanzania n'u Burundi. Harimo rimwe mu bumenga ni ico no kwita relation de clientélisme politique canke économique. Abandi bavuga ngo Tanzania ni parrain nyamukuru w'u Burundi. Rero biboneka ko ari gihangange gishigikiye uno munsi intwaro ihari, ariko mu vya politique na geopolitique nta kugira ugushigikiye ni kimwe, ariko no kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu byose byo mu karere ni byiza, byofasha kugira ngo iyo relation de dépendance extrême ntiyave ituma twama turi abapfukamiye Tanzania igihe cyose. Numva atavyinshi bivuga ko kimwe gusa novuga nkuko Marumba ati mbega byogenda gute muri kazoza. Je ko ndabibona nuko ntibishoboka yuko ibi gusubiza ibintu ku murongo canke guhagarika izi crime économique turiko turavuga free de capital sende zizobikora. Ntavyo ndiko ndabona.
eh, hari igihe abantu barabivuga ngo kumbure ngo umuntu yotanga akaryo canke ngo abandi bantu bari muri mu mugambwe bagira sinibaza yuko ntawe imena igihugu murabizi si CNDD izohagarika izi crime économique turiko turaganira uno munsi harakeneye abandi bantu barongora batatahura koko uburongozi bwiza aribwo bushobora gusubiza igihugu iteka n'ijambo rero ubwo burongozi bwiza bukaza buhasha bugwanya ibintu byose bifatiye kudahana impunity barabizi ko ico kimwe mu bifukamye mu nda igihugu bagashiraho ubutungane bwigenga bukorera ku mugaragaro kandi butunganiriza bose abakoze ano mabi y'ubutunzi canke n'ayandi ibindi byaha byakozwe yaba iby'ubutunzi canke ibyaha by'amaraso bagakurikiranwa abantu bakaronka bagashikira ibyangombwa bya misi yose twavuze amashuri twavuze ibitaro twavuze ifumbire ibyo nivyo umurundi asaba nivyo umurundi akeneye hama bakaba nubwo cyo kwita garantie le droit d'expression kuri bose abantu bakidegenje ibi rero byo turiko turavuga ntibizoshoboka ni ku ntwari ya CNDD-FDD rero byaragaragaye yuko idashobora kwihindura yonyene ariko izohindurwa n'abarundi bose bababaye barajwe ishinga nuko igihugu cabo cosubizwa iteka n'ijambo mu mahanga no mu gihugu murakoze cyane Landry namwe mugume ku murongo Professeur Ndenzako namwe mwakurikiye kandi uyu Ndondeza Pamela Tarsise n'uyu Dignité bahejeje kuvuga ubwa nyuma sinzi ko ari cyo muvuga ku byo abandi bamaze kugira nk'intererano canke bashikije kuri ibi by'abanywanyi batatu bavuze ariko kandi igihe mwatanga umwihwezo mwigeze kuvuga muti jewe nza nandika ndatanga umwihwezo mbere hari n'abanyandikira mu butegetsi bamwe bagashima abandi ntibashime mbega nimba bariko barabumva inkebuzo icokogwa akagohe mu bavunira kuri abo bashora imari mu bindi bihugu kuri abo muri leta mwavuze bareka imitahe ikagenda kandi mu gihugu hakeneye amahinguriro hakeneye imitahe hakeneye ubuzi mubabwira iki mu minota 3 niyo dusigaranye mu kiganiro Okay, bon, numvise Tarsisi na Pamela Tarsisi tu yasa n'ugomba kuvuga ati abantu baguma bavuga isamble yo kusa n'utumva ko abantu baguma bavuga gusa je impanuro nogira nuko sinzi ko mugize iminsi mubona ibintu nareka sur bimwe sur accord d'Arusha comme un équilibre de nage tout ça etc. Bon ibintu nareka kenshi simpa kuvyanika yose sens nk'umuntu agwaye ntabakeneye yuko umubwira ko agwaye ababizi ko agwaye nawe nabakeneye thérapeutique abakeneye umuti ibiro byo kuvuga situation bose barabibona l'idée nuko mon approche si on pouvait les engager dans un dialogue pour que les gens changent ikintu ca mbere nous avons fait un problème de politique économique et d'économie politique encore comme je l'ai dit. Donc, il y a des institutions peuvent favoriser la croissance ou défavoriser la croissance. Les politiques peuvent faire autant. L'inclusion, la relation entre l'économie, la politique affecte l'économie. L'inclusion est très importante. Nous avons un discours unitariste, après 72. Donc, le Burundi après 2015 n'est exactement ce que les gens faisaient après 72, une exclusion systématique. Ibi rero abantu bahanura abategetsi sinzi ko babwiza ukuri uwo twasubiye no mugamwe nko kwa kera. Les mêmes causes zizana les mêmes effets ufashe une approche intertemporelle. Moi je ne serai pas là, la plupart ngaha muri forum mugabo on a des enfants tout ça. Kugira les gens babonye ari exclus, ce qu'ils ont fait les autres le feront. Donc, mon approche, c'est d'éviter, il y aura de subir ma solution extrême, bariko bara discuter Pamela Nandriman, parce que ça va nous retarder encore. Pourquoi reproduire les mêmes erreurs? Moi, j'ai été surpris comme les anciens présidents, la démocratie, tout ça, ngo turi bamwe, ngo kuja hamwe, tuja hamwe comment? Vous n'avez qu'il y a une exclusion. Les gens qui ne le disent pas, ils ne rendent aucun service. Et les gens qui se plaisent à penser comme ça, c'est très dommage. Et les gens qui le disent, ce ne sont pas des gens qui n'aiment pas le pays,
Ce sont des gens qui aiment le pays, qui n'aimeraient pas qu'on retourne qu'on commette encore les mêmes erreurs. Donc, une vision politique, ça dit tout. L'utilisation des compétences. Il faisait mahera muri Tanzanie, c'est un détail. Le Burundi fait plus d'1 milliard de dollars ya Banque mondiale, à peu près la moitié, 600 millions Banque africaine, amafaranga ari un taux de décaissement inférieur à 20% en 5 ans. Kubera bazana abantu b'inshuti n'abandi venus de nulle part, nka wundi yadutuka na mon ami que je vois sur le forum ngo tuvuga les années turiko turababwira les chiffres, les implications kugira aho kubikorera ko cyangwa bakabaza les détails bagaca bavuga baza muri insulte et ce sont des conseillers du président. Donc nkujya n'inshuti ya président de l'Assemblée nationale ico gituma yadutuka. Donc urumva bon on connaît tout le monde. Le fait yuko uzi relation bashaka guhana akazi atana kimushoboye kaza gutuka abantu bari kwakorera les chiffres etc. Ico ni kibazo gikomeye. L'inclusion politique, l'utilisation le développement du capital humain, l'utilisation des compétences. Amahera n'ubu nayo azogenda niba banatachakora pendant 5 ans, les plus malins vont trouver un moyen de prendre un peu progressivement. Donc, kuvuga ngo bagiye muri à la limite, il faut un environnement qui permette l'éclosion des activités économiques. L'idée de choix stratégique, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quelle personne va venir investir dans un pays où il y a 45% d'investissement, plutôt de taux d'inflation? Il faut que les politiques, je reviens sur les politiques, fassent en sorte que nous ayons des taux d'inflation comparables dans la région pour être compétitifs ou éventuellement même inférieurs. Donc, il y a beaucoup de réformes. D'accord, mon ami André écrit beaucoup sur ça, et c'est très joli. Et bon, on va écrire, même s'il faut qu'il y ait dans le désir. C'est mentir, une vision. Il n'y a pas de vision dans un système où les politiques économiques ne sont pas viables. L'indépendance de la Banque centrale, c'est un critère important pour gérer l'inflation dans tous les pays du monde. Nous ne sommes pas une exception. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est dans les livres, c'est quelque chose que tout le monde a appris depuis la première année qui a fait Sciences Po. Les problèmes que Trump a eu pour licencier le gouverneur de la Banque centrale, vous voyez quoi, vous aller de bon cœur. Ça a des implications. Donc la réglementation fait que, comme licencier comme ça a des implications. Et lui, téméraire qu'il est ou courageux, je ne sais pas, il n'ose pas encore. Il préfère le supplier de démissionner ou trouver un arrangement. Donc, l'indépendance de la Banque centrale, c'est des trucs. C'est un exemple un peu pour la gestion politique monétaire. Donc, les politiques économiques qui favorisent la croissance, les institutions inclusives pour éviter le retour en arrière, qu'on le veuille ou non, les mêmes causes des années, mais il faut que les gens comprennent, ce n'est pas exagéré. Le discours unitaire est faux. Il y a une exclusion systématique, comme après 72, après 72, il y a eu l'exclusion systématique. Après la destruction des biens, des hommes, etc., la guerre et tout ça. Si ça continue, dans 30 ans, ce sera comme ça. Le dernier point des réfugiés. Donc, nous sommes pour la vision de développer un pays, quand 20% de la population va dire, etc. Vous voulez que ces gens applaudissent? Vous voulez que ces gens ne cherchent pas à rentrer? Ce sont des questions, des modus operandi. Ceux qui résolvent ces questions, les autres sont en train de résoudre, les autres résolvent. Ukuni kokuri nayo kwinvestir muri Tanzanie à la limite kazima baje no kwinvestir uko bari kwajana muri paradis fiscaux hanyuma aujourd'hui sans électricité avec un taux d'inflation etc. Même si on est patriote, il y a la rationalité économique. Nous avons besoin de pouvoir choix stratégique. Pour la question de flux de capitaux, encore une fois, il faut des institutions de bonne gouvernance qui vous prévenir la fuite des capitaux. La question, ce n'est pas de s'attarder sur les effets, mais d'abord les causes. Et les causes, ce sont les institutions inclusives de bonne gouvernance, ce sont les politiques économiques qui favorisent la croissance, ce sont des politiques de gestion des ressources humaines qui favorisent les compétences, qui vont adresser les causes. Quand les causes seront adressées, on n'aura pas d'effet, ou on aura les effets voulus, pas les effets zigués. Donc, si on est dans ces débats, c'est plus amener les gens à comprendre, à répéter, comprendre qu'il y a des causes qui ont des effets non désirés et que dans le passé, certaines de ces causes ont amené des effets non désirés et qu'on n'aimerait pas
on retourne dans un passé qu'on n'a pas voulu. J'étais surpris que des anciens présidents racontent des choses comme ça que je connais très bien. Bavuga ngo turi bamwe ngo parti unique tout ça. Icyanyuma. Icyanyuma. Si ce qu'on et pourquoi la politique influence l'économie? Si ce que nous disons c'est vrai et c'est vrai, le paradoxe yindi en plus il y a investissement dans les circonstances actuelles en Tanzanie. Mais comment on peut nous convaincre que les gens ont élu un régime qui, en 20 ans, il faisait les progrès qu'on a vus, où le PIB par habitant en termes réels était inférieur à celui qui était en 60. Bakachaba tubwira ko 100% batoye. On revient sur les institutions. Après la répression, y'abantu batavuga rimwe, tout ça, on retourne encore derrière. Alors, il y a des répressions, les gens cherchent des mécanismes de résistance contre l'oppression, la suppression de la parole, etc. Ugasanga rero tuguma muri cercle vicieux. Moi, mon approche, c'est une approche contributive, mais pas confrontationnelle. C'est-à-dire dire aux gens qu'il y a un danger et que ça ne sert à rien d'ignorer le danger quand il est là-bas. Et qu'on peut l'ignorer, mais pas de façon intertemporelle. Je vous remercie. Murakoze cyane ni no kuri uno mwihwezo n'impanuro ziko zitangwa n'umuhinga Professor Ndenza ko tugira turangirize ko ikiganiro ariko nkuko twatanguye reka nsubize ijambo Alice nimburi kuranyumva kugira ngo ushimire abatumire kumbure ko sinzingira hoba habaye ikibazo muhinga bw'ivyuma ariko reka nkengurukira ubwa mbere abatumire mpereye kuri Professor Ndenza ko mwakoze kuba mwitavye kino kiganiro. Ego mwakoze muko ntumira. Twizere ntitwasubira kubikora ko ku bibazo by'ubutunzi yuko muzosubira mu kaduha umwanya. Non, moi je suis un soldat, le soldat ne refuse pas la mobilisation. Murakoze cyane reka kandi nshimire Landry Ninteretse mwakoze namwe kuba mwitavye kino kiganiro. Landry Ninteretse mwakoze cyane. Mwakoze namwe Gilbert kuntumira tugasangira ikiyago n'umugoroba. Ndabashimiye. Ego ndabakengurukiye namwe reka kandi nkengurukire Emmanuel Ndereyimana nimba munyumva mwakoze cyane mwakoze ku makuru mwatanze amakuru yabo mwagendanye mu mugambwe CNDD nayo mubandanya muronka eka no ku muco mwatanze ku ngendo zimwe zitangaje tuguma tubona ku bategetsi b'igihugu mwakoze twizere ko twasura kubikora ko muzokwitaba. Yego mwakoze cyane gusa hari akabazo umwe mu bari ngaho bumviriza yanditse muri message yitwa Ngaruko. Nimba mwabonye bidakeneye ko yishurwa turashobora gusezerana ariko murashobora kumwishura kuko ntitwakabonye muratubabarira murashobora kukishura. Karakabazo kari katari gahuye n'ikiganiro mugabo mufise inyishu mwishura mu munota umwe bigaca musezera. Baza nyene yabajije ngo ikigarize yavuze vya Rajabu yoba kiriho. Bon jewe ndamaze igihe kitari gito ata makuru yiwe mfise ariko kuba udafise amakuru y'umuntu precisement ushobora kumenya rero uti amakuru yiwe bimeze uko ni nko kubwira ati ndamukiriza naka atawuheruka urashobora ufise icyo umubwira urashobora kumubwira gusa tuca tuja muri bimwe abafaransa bavuga bati pas de nouvelles bonne nouvelle ubwo niya njakara mu minsi iri imbere hakagira icyo tuganira nzogira icyo ndababwiye nayo no munsi hagize icyo ndakubwira no ndakubeshe n'ukuri. Murakoze rero mugire ibihe byiza. Murakoze cyane Alice nariko ndashimira abatumire sinzi ko mwoshimira batwumvirije bose mukibutsa mbere n'abasavye amajambo ngira bamwe murabibuka ngira imbere yuko turangiza. Ego urakoze cyane eka dushimire aba badukurikiranye bose twabanye muri ano masaha ni 2:40 muri kino kiganiro. Intererano zikomeye zavuye mu batumire eka mbere ababajije ibibazo n'abatanze intererano turabashimiye cyane abagize icyo babajije n'abaterereye. Dushimire Kazane Muteramyi, Komanda Matama Juvenal Sharangabo, Ndondeza Tarasisi n'Ibiteka na Dignité mwakoze cyane guterera muri kino kiganiro.
Gilbert ngira ngo dushimire na bagenzi bacu bariko baradufasha mu guhagarikira kino kiganiro. Gordier niyungiye ko yaragihagarikiye hamwe na Jerome Kazabuki ariko adufasha mu biga bw'ivyuma, nabo turabashimiye bimwe vy'umwihariko. Ego, Alice nanje ndabashimire, shimire ico kimwe nkuko mwashimiye abashoboye kuronka amajambo n'abatayaronse kubera umwanya utujanya abakunzi ntibaherera mu mubindi, naho mu kindi kiganiro kizokurikira amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe.